Oya reka ahubwo ngira ntandukanye abakobwa bo mu Burundi n'ibindi bihugu. Okay. Kugira bizorohe. Kubera yuko hariho ukuntu abakobwa abakobwa mu bindi bihugu. Bo baramaze gutahura canke hari ikintu bamaze kwiremamwo yuko urukundo canke abahungu ico babaronderako ari kimwe. Sex. Ego. Rero urukundo rero bo barugize business. Ni kuvuga umukobwa oya reka ahubwo ngira ntandukanye abakobwa bo mu Burundi n'ibindi bihugu. Okay. Kugira bizorohe. Kubera yuko hariho ukuntu abakobwa abakobwa mu bindi bihugu. Bo baramaze gutahura canke hari ikintu bamaze kwiremamwo yuko urukundo canke abahungu ico babaronderako ari kimwe. Sex. Ego. Rero urukundo rero bo barugize business. Ni kuvuga umukobwa ariko sindiko ndabwira n'abarundi bacu babigire business. Oya sico shaka kuvuga. Tuko turerekana itandukanye. Bo bari eleve barabonye yuko abahungu babahenda cyane. Bace hari ikintu nabonye umenga bishingiye bavuga ati okay ko baduhenda reka natwe twemere baduhende ariko natwe tubajye amafaranga. Okay. Ingabo. Target donc ni kujyana. Buranja nanje nkakuki. Ntaco. Donc ego baduhende nivyo. Ni kuvuga n'umukobwa wo hanze umuhemukiye. Ntaco bimubwiye kubera ko muba mukundanye abizi neza. Mu Burundi niho hakiri ya mico yo kurizwa n'urukundo ko nayo yagukunze yo. Bashikanje nimwuguruka amaso abandi bageze ku rundi abandi bageze ku rundi rwego. Ahandi imitima muzoyitwarira mu busaho. Ndakurayi. Bo bari eleve barabonye yuko abahungu babahenda cyane. Bace hari ikintu nabonye umenga bishingiye bavuga ati okay ko baduhenda reka natwe twemere baduhende ariko natwe tubajye amafaranga. Okay. Ingabo. Target donc ni kujyana. Buranja nanje nkakuki. Ntaco. Donc ego baduhende nivyo. Ni kuvuga n'umukobwa wo hanze umuhemukiye. Ntaco bimubwiye kubera ko muba mukundanye abizi neza. Mu Burundi niho hakiri ya mico yo kurizwa n'urukundo ko nayo yagukunze yo. Bashikanje nimwuguruka amaso abandi bageze ku rundi abandi bageze ku rundi rwego. Ahandi imitima muzoyitwarira mu busaho. Ndakurayi. Abahungu mudafise amafaranga ariko mushaka abakobwa beza muze ngaha dukora inama gato. Je nitwa Isaac Classic. Ndabahaye ikaze mwese muri kumara kudukurikirana mva mukagera. Merci beaucoup kuri mwese maze kugira subscribe kuri Isaac TV. Of course je nitwa Isaac nyene of course. Drizzy kuri kamera hariya nkuko nabitanguje ati abahungu badafise inote ariko bishakira badada beza. Ni muze tuyage gato ariko kandi n'abakobwa bashaka abavakansiye bashaka abatipe y'amafaranga mwese muze ngaha tuyage. Turi kumwe n'umuhinga. Je ndamwita umuhinga kubera yuko afise byinshi azi kuvyinkundo. Mustaraza kwiga byinshi. Mr. Tubaniriza. Yes mutama Isaac. Man, give me 5 bro. By the way, big up sana. Asante sana. Urakora sana, urakora neza, warakoze neza, birashimwa. Abantu barakwakiriye. Reka dutangure kwanza gato jari ibibazo nka bine cyangwa bitanu shaka ndakubaze kubijanye n'akazi usanzwe ukora. Ngigwe ko mu buzima usanzwe ukina eka nibindi bijanye n'uhora ukina shaka gato duhe insiguro gato ari ama video yawe nagenda raba. None Mr. Tubare neza aya maide ayakurahe iyi system yo gukina comedy nkuko vyaje bivahe ariko havaye ko tarashika hiyo tangure kwanza twidondorane.
peut-être hari abakuzi hari abatakuzi Yeah. tangure twivuge neza rero kugira baku Ego ni Mr. Tubane neza ndaramukije abakunzi ba Isaac TV aho muri hose kabisa bless up. Mr. Tubane neza. Mr. Tubane neza ariko mugasiyo amazina ya Anzina yanje y'ukuri ni niyo nkuru Bonide. Bonide. Okay. Bonide nyene achapa. Nope. Bonide nyene uwundi nyene uwundi Bonide w'umukomedian. Yeah. Okay. Yep. Ama video yawe menshi niko ndaraba harimo urakunda cyane kwibaza mu nkundo. Sana. Cyane abahungu badafite amafaranga, abakobwa bahenda abahungu. Why cyane uri mu nkundo cyane? Niho wasanze ko abantu bagwaye cyane canke Oya si mu nkundo honyene nyene ni ubuzima bwo kurondera amafaranga. Kandi buriya naje kuraba naritegereje hano ku isi ubuzima isi ibayemwo. Naje gusanga burya byinshi bipfira mu rukundo. Niho bihera. Cyose bipfira mu rukundo. Ni wabona umwana ari mwibarabara ariko aratembera. Ujya mwana kugira abeho hariho urukundo rwubatswe. N'umuntu n'undi muntu. Kugira aboneke. Kugira ujya mwana aboneke. So mugabo umwana finalmente yisanze mwibarabara ni kuvuga hariho uhungabana ryabaye entre y'ugo rukundo. So ate n'umuvyeyi yihakanye umwe canke baragize ivyo bashwana baratandukana so ate ubuzima bw'amafaranga burakora ama challenge baratandukana donc niyo mpamvu nguma muri yo circulation nyene urukundo amafaranga n'ibintu donc bibwizwa kuba biri hamwe. Sawa. Comedy zawe uriko uraziraba urabona neza yuko umenga si idea jiva waritandukanye n'abandi bose tumenyere comedy zaba mutima n'abandi benshi ariko waciye wikura hariya hose wifuta hariya uyizana mu indi style like hari abantu ari commentaire ngeze kubona ati umuja mumenga no mu Nigeria ukuntu that's why umenga hari n'abantu bakurikirana bari mu bihugu vya kure cyane iburaya hehe nivyo umuntu yuko inspiration yawe ikuye muri Nigeria yo babeshe inspiration yikuye muri Nigeria ahubwo ntuzi ama video nakunda kuraba cyane ibintu bituwengeje cyane naraba ivy'abandi bantu nyene biri ku rundi rwego niyo ntashatse by the way before narakora comedy ariko nkazikora mu rwego rwacu kera nyene mugabo ntivyigeze bimenyekana cyane mera nk'ubihagarikije gatoya and then après ndaraba ivy'abandi bakora ndiga ivyo abongereza bakora ndiga ivyo n'abandi bakora za Nigeria hose ndaraba nza gusanga hari igicapo noha comedy nanje mfatiye kuri abo bandi bantu tutarakora twebwe ngaha kuko nasanze burya abarundi barakurikirana ivyo mu mahanga sikuvuga ko abarundi ngo bakunda ivyo mu mahanga no burya abanyamahanga barafise ibintu le creativité baturusha barafise de creativité bakoresha mu bintu vyabo gasanga noneho abantu bose bakunda ivy'iwabo so candiga uburyo nanje no fata bijya nyene nkabihindukiza mu Burundi wacu rero canda ndabikreya uko anje canda bigira rero vy'ikirundi vyacu bicaye banga mu Burundi kandi ndagira imana abantu barabikunda. Nice. Mr. Tubane neza nkuko mwumvise Bonide benshi baramuzi baramubona arakina ama comedy kandi ya bien atwenza ku rugero rwo hejuru cyane ariko kandi hariho n'abantu bamaze kubona ku interview atandukanye je kintu gishaka dukora no munsi shaka gato twinjire muri historique yawe gato avuye ko tarashika mu kazi kawe neza tukinjira indane ariko tangura historique yawe inyuma gato abantu batakuzi Bonide ninde like Mr. Tubane neza ninde yavukiye he no mwana wa kangahe mu bana bangahe ndakunda biography y'umuntu kuburyo n'umuntu twoja hajya ku radio canke bakoze umuntu ariko arakuravuga ati wow kumbe Bonide n'uyu Mr. Tubane neza amezuko yavuye ngaha yageze ngaha kugira umuntu ntabone yuko byizanye kunyene byaje freestyle mu cyamake tutangure wewe kwanza wowe urinde wewe jewe ni Bonide jewe nka Bonide niyo nkuru ubwa mbere n'umuntu ari atari donc umuntu ari serious nyene n'ibindi bintu bisanzwe wowe nuko baza nk'umunyamakuru burya abantu batatuzi kuri Isaac twariganye arabizi aranzi cyane peut-être kurusha bari nyuma ya kamera ariko gusa ikambaza nk'umunyamakuru nawe kire nk'umumenyesha makuru so jewe mu bwana bwanje nari umwana hoze atavuga kugira ngire
mu ncamake mu ncabake nari umwana atavuga cyane uko kutavuga rero vyategwa hanini n'ukuntu navuga nikwega kera sinanzi kuvuga neza navuga nikwega namenye kuvuga nyene nyarutsa ntevye rero abana twakuranye hari ukuntu bantwenga iyo ndiko ndavuga nikwega bakantwenga bagatwenga umuntu havuga nyine bakaca bansubiramwe kugira rero kunsi bo vyarabaryohera jewe iyo ndiko ndavuga ko barakunda sound nyine ukuntu mvuga byo bagaca babisubiramo bya sounding good bya sounding ukuntu je bo bakantwenga jewe rero nkaca sindabikunde bikaca bituma nyene mbashaye somehow nkazandagira isoni cankura ndi umwana atavuga ni navuga baraza kunsubiramwe nyene ukuntu mvuga okay so cankura bica bituma rero nkura ndi umwana atavuga cyane atubahuka kuvuga nuko rero nagiye ndakura nyine ubuzima busanzwe nk'ubwo abandi bana bakuriramo yego endeni ndiga amashure wo twariganye ku ishuri nari umwana nciye ubwenge yego ese no vyemanga kabisa nabigisha baramusigira amanota we ati igisha abandi banyeshure nuko urabizi twayiganye so nakuze rero ndi umwana nciye ubwenge okay mu bijanye no wakuze mu maboko ya papa na mama yego nakuriye mu maboko ya papa na mama ariko papa na mama batandukanye naciye nja kuri mama kubera ko hari ukuntu nakunda mama kuruta uko nakunda papa okay je canja kuri mu bandi bana bose burya twavukanye ni jeje nyumwana nakurikiye mama okay bandi baguma kuri baba umwana kangahe bana bangahe ndi umwana wa kane mu bana indwi okay rero kubera ko papa we yari afise ivyo afise muga abandi bana babona mamera agiye gutanguza ubuzima bashara bati nitwaje kwa mere ibintu bisubira zero nibikunda abana baca bigumira kwa vie nanje ca nigendera kwa mere turatangurana ubuzima okay sawa ndi warize uraheza baje warabandanije kaminuza cyane kaminuza nayibandanije hanze sinayibandanije nga wigiye kaminuza nigiye muri Kenya no mu Buganda bon okay wow that's why cenda bitahura sawa uraje ubuzima ukiva mu Buganda wahereje mu Buganda wahereje muri Kenya nahereje muri Kenya ugarutse mu Burundi byase bigenda gute ubuzima bwaroroshe wacuronka akazi canke byagenze gute aho se wari bwatangure comedy oya aho sinari bwatangure comedy oya ushitse rero Burundi ubuzima bwacu bugenda gute nyene bwaroroshe quand même cyane bworoshe ufite ntitwiga ko jewe rero mu kwiga code niganye sinize kugira ngo haze yagere igendo nk'akazi oya wize kugira habiki ahubwo nize kugira nyene ngira ubumenyi hama ibindi ndondere nyene ibindi nkeya ku buryo bwanje nyene nuko nize sinize ivyizigiro vyanje ntivyabaye kwiga ngo nze ndonka akazi ahantu oya okay iyi ni habaye target yanje kabisa sawa okay urashitse ngahe Burundi rero ubuzima urabubananyije washikiye mu ndashika mu ko tu muhira nashikiye home nta bundi buzima ni gushikira home nyene ukabandanya tudisi kwawe okay buke nyene sawa so nakuze kandi nkora ibintu vyo kuri ntuze cyane kwa nari sanzwe ndumu videographer director so nibwo nyene nabandanya nkora bwo kuyungunganya okay nyene mbe ndabaho okay sawa idere ya comedy yaje gute uratangwira rero comedy ide ya comedy kumenya ubwa mbere ati kandi ibintu byo pasura habaye iki wakoze iki bafite comedy before nakuze muri ubwo buzima nagenda kuriramwe nyene bw'injyango urumva papa na mama hamaze kuba separation tayari ubuzima burabaye nabi niyo mpamvu imbere ko nja muri ako kantu n'ukuri abavyeyi bubatse canke abapapa n'abamama babana baze baragerageza ibibazo vyabo baze bagerageza ukuntu bavyiga no mara wati baba burya umuntu mu mwarabanye nasanze kujya guhuza amaraso kuvyarana abana ari ikintu gikomeye muba mwubatse iyo mutandukanye burya yaya muba mwononye ibintu byinshi cyane ibibazo vyabo barize baravyiga bari biga ukuntu kose bavyiga gusa mugabo birinde gutandukana ko gutandukana kw'imiryango burya konona ibintu byinshi rero je maze papa na mama maze gutandukana niho naciye mbona rero ubundi buzima rero ntari ewana ramba na fo nabaho rero ndi umwanya na ewana yibabariye tu kugira rero ngire nezego umunezero sinanizi ko jewe nzoba umuntu uza mu content creator maybe umunsi umwe kugira ngo ntangure kubikora ariko ndagira cha nakunda ibintu byo kuraba ibintu bitwengeje du filme twabaje ba type ba Charlot bakera ibintu nk'ivyo Charlie okay nakuze nyene nkunda kuraba ibintu bitwengeje ibintu biri somehow entertained kugira ngo nanje nyene numve ko basi naryohewe ego niyo nabuze ibitwenza naragerageza uburyo nyene jewe nkakora utuntu twiwanje nyene dutwengeje twanje ku mashuri nkagerageza kuzandetete ningabuke buke nyene nironderemwo umunezero bitewe n'ivyo buzima bwanyereka okay so muri uko kuntu nagenda bikuriramwo
niyo ntanguye kuyimvira n'ibintu vyakomeye ivyo kwanza vyanjanye mu hari narageze igihe ngira ka groupe nyene kabajama nza ndakora utuntu nyene tw'udu content ndadushira mu groupe nyene donc yari systeme yo kunezerwa gusa mu bajama nezereza abantu tuzinanye umuntu umwe babiri banzi okay uko niko vyatanguye mugabo mu nyuma rero bamwe muri bacha batanga kubira ati we yamara ibintu ukora birashobora nyene kugira birashobora nyene kunezereza n'abandi bantu egura bikora ko wasanga ndiko ndakora udu content ugasanga nabagenzi swate ndakore ku izina ry'umugezi nyine ari muri groupe ya WhatsApp tutanga muri WhatsApp ry'umugenzi ari muri WhatsApp canke ariko wasanga muri groupe harimo nk'abantu bakundana muri ako ka groupe ka WhatsApp ngaca ndabatakiramo ndabakorera content ndani donc ugasanga nyine turanezerewe cyane okay nyako ibintu roko bamwe basanga bati ibintu biranezereje nikuraba ifoke nyine uvyagura nyine bibe binini ya kubera yuko ibi bintu wamudukorera nga buya abantu benshi bahura navyo ibi bintu okay hari nikuntu abantu wasanga muri groupe dusanga harimo nk'ama couple runaka bashwanye ugasanga twese kwa twari nka famille basanga nk'abagenzi twabimenye twese nkaca nkora content gahuye n'ivyo bintu ugasanga nyene biraryoshe ugasanga barasubiranye so nuko nabitanguye mu nyuma rero haje ayo maidesha ndakreya page tanguye kuzanda buparta izina Mr Tubane neza ryavuye he izina Mr Tubane neza ni bwa buzima nyene bw'injyankuge ushaka kwibaza ngo yari Mr Tubane neza ngo mbane neza n'abantu oya target ntiyari byo target kwari kubana neza n'amafaranga Barako nari sanzwe nizi neza ko kubana neza n'abantu bigoye cyane n'Imana yarananiye kubana neza udafise inoti bigoye cyane biragoye n'Imana yo Imana yaturemye kubana neza n'abantu kandi ariyo yaduhaye ubuzima ari itegeka kugira ngo okay. yaranse ko tubana nayo neza jewe umuhungu wa Jane ninda nindesha inde yo kubana neza n'abantu wapi Nibishoboka. Donc ubuzima bwari njyankuge nyene ndumva nyene kabisa nkeneye amafaranga. Nari nkeneye amafaranga nabate mana wampaye kubana neza n'amafaranga. Ako kantu kaguma wampaye kubana neza n'amafaranga. Aka kantu rero ko kubana neza n'amafaranga kaca karakura. Muri jeno bati kanyene niyitwe Mr Tubane neza ko numva mumenga mfisa gahinda ko aragucura intimba kubana neza n'amafaranga. Okay. Niyo vyaje hama nditwa Mr Tubane neza. Yep. Umugenzi yari kwisesi iki niwe gusa vyaje. Nije gusa numva umenga ashaka kubana neza n'amafaranga mana amafaranga ni naronka bati azangumeko. Ndumva ashaka kubana neza n'amafaranga. Okay. Mr Tubane neza. Sawa. Gaho rero shaka rero tugere kuri look. Uraje rero look ngire ngaho urayikoze iyi look nawe yajiva. Twamenye aho Mr Tubane neza yavuye twamenye izina aho ryavuye tushaka tumenye rero look ngene usa ngene wambara urora ngene urafise urumva urafise ngene wiyisa wenyine umuntu akuravye avuga ati Mr Tubane neza urya physical appearance yanje rero kugira ndayitore vyanwa nk'amezi abiri ndiko ndiyumvira tuno tuntu amezi abiri ndibuka ndiko ndadupanga napanga kamwe ikintu nanifise karaka cravat konye niyo video menga natangiye kubona aka mu video zanje manuse musa kanuza kubona na gakwe nagakoti turarambanye rero kandi nagakoti karako nyene oya kandi ka black ntago karaka ndiko vuga ka cravat karako nyene aka cravat karaka nyene okay karaka nyene okaguzaga ako gato sinzi nta gato cravat rero ko nyene kafisa amateka yawe ofete kera kera harigeze kuba mariage sinibuka neza umuntu yarafise mariage bicaga ngoma ko tuba bajya abantu baba garçon d'honneur n'ikintu bita tugenda hano bakotesha du cravat cravat rero turadukotesha kujya kuntu bakotesha niba twadukotesha igihumbi niba yari 5 sinibuka turakotesha je rero sinagasubizayo kutagasubizayo rero mugabo numva umenga umutima guma unyagiriza ko nivya ga cravat kabandi aka cravat garuko numara karabanga twenga bicaye ngombwa yuko rero candagenda handi twakotesha igihe kimwe candaba kuko abandi bari bazisubije candababaza ndababwira ati utu du cravate tugugwa ngahe bashambye ushaka kukagura bashambye ati nimba bambye 3000 ibintu nk'ivyo candaba ati okay jero hari aga cravate natwaye sinakagaruye mubona gute ndabaye ivyo bintu bitatu kwana rakabuze aho nari ndagafise gusa nanse kugasubizaho ntevye cyangwa batereka ndabaha amafaranga ndababwire ko katakaye mugabo ni kari katakaye nari ndagafise ubwo numvise isoni zo kugasubizayo ntevye okay candabaye ivyo bintu bitatu vyabo candakagumanuka uko naronse kano kana okay sawa amateka yaka kantu so kandi umenga kaceka gutera imigisha umaze gukariha ni atari kuko utarakariha wagumugira udukomedi twagenda
ahora cravate kabandi ariko areka ngende kukariha Okay. basi ndakariha hama costume nayo yarevye wanje mutoya narayimusavye bayibaza ngo petete ngo nshaka kuyambara nanifise nyene system yo kuyigira yo kuyikata chandayikata iyi costume iyi costume yari yavye wanje mutoya nyine yari nziza bimucura yitabagura mu ni wo yitabaruriye yo yego ninje nayikatiye nayikase nga nabanje ndakata amaguru areha amaguru areha ndavyambara mbona wapi nibitoka mbona umenga wapi cyatoke kare kuguru kumwe ndakugira ikabutura ukundi kuguru ndakugira iboka ndakugira ufite bicangane tu urana kuguru kumwe ikabutura kundi siboka ikabutura ufite nyene unazobiraba azobiraba nyene azobiraba none ibi bintu yashatse kuvuga iki aha ndavyambara nambaye ndaha amaguru yanje mbona ni meza cyane yosamaza abantu n'ubugesera bukaduka uravye amaguru yawe ati ni meza cyane abato yareka ndondere ikintu gifuka ya maguru ko ubwiza afise burarenga candiyumvira ibintu vy'amasocks maze kwiyumvira amasocks socks nazo maze kwiyumvira amasocks kubera rero kubera amasocks yari nari namfise agakravate kahuje namfise agakravate kahuje caniyumvira amasocks yahuje abatereka kubera ko mfise agakravate kahuje kaniyumvira amasocks yahuje navyumviriye gusa uko nyene aho rero ni muri amezi abiri niko ndarondeza style yo kwambara nimba cameraman Drizzy yashizemo ntuzeya kuguru kumwe nta socks gufite nayibagiye nivyo ragenda kubaza wabigize ubibona iyi socks kitaboneka canke oya ahubwo socks imwe nayibagiye aho wayibagiye ejo nari ndiko ndakora rero turavugana na Drizzy kuno tuzakora kino kiganiro canda pakira nyene tuntu nihuta socks imwe canda yibagira yindi yahuje iyindi yera wayikuye hari umugabira tesa ubigaje namba yuko ujya sinaje namba no kwambara ko nkaca mwibara okay ari zindi muzina namba rero na namba izo socks zera okay canda ati nta kundi rero baza gufata amanu uzenya magro plug nta kibazo hari hasi ntibaje socks imwe nayibagira hama izo boro rero izo ayo maga abamaze gushira ko uku socks nani wow cyane imvira kanu kaga head sock aka kantu niko kace gakurikira ndashira ndagashize ko mbona ni wow aha biri somehow fine cyane tangura gukora uko nyene video zanje zakira ntaya ma gloves narifise tangura gukora uko nyene mu nyuma rero niho kuca niyumvira utuntu gloves kwanza narazibonye hano ko razidandaza tuntu twaruje gloves cyane imvira n'utwaruje ngunda kwiyambarira ndatugure ndabe nze kudushira ko ndabe kuno biza kuba bimeze cyandatugura natwo nyene ndashirako ndavye mbona wow byiza cyandabandaniza mo nyene ndiko ndakora no kuri style yaje sawa uyu mufuko uri mwiki uyu mufuko mu video yawe yose ubu ufise ndishaka kumenye telefone isorera muri uwo mufuko uyu mufuko si ibintu byose ni muri uwo mufuko akaraga gasaho kanje ngunda kugita gasaho kibikenewe ndiko ndakora ico gihe ama content yanje aka gasaho before kara gasaho nakaguriwe na mama wanje no yakanguriye rero kara gasaho nabikamwe impuzu zanje impuzu zo kwambara biri serious impuzu zo muhira zo muzazizi wawe niko wabika hazara kwirama duzu sanse twara kwira uzanga bw'abayingiyangu nyo ku buryo nyine zari surago jewe na mere Ire yari yaranguriye agasaho ko kuzanda bikamo nyene duzu twanje two kwambara rese nzu kuntu nyene ubuzima buntwengeye gatoya ndaronka kavarisi ndonsa kavarisi akagasaho rero canza ndagashiramo nyene utuntu dukenewe twanje tundi nango rero kuzanda akora ko ari giye naja gukorera ahantu nkakurengiye nko mwishamba nashanshiramo izi mpuzu kwase nagenda nambaye kuna chanshiramo nkizi mpuzu niki nkazishiramo muri aka gasaho endene nkaca nambara ngezeyo aho ngiro nitwaza kano gafuko rero ndiko ndakora utuntu twanje wasanga nako nyine kwako twamana kenshi kagafuko bishaka ngombwa nyine candakagira nako content zo biko nyine twamana nako niyo vyaje akenshi wasanga karimwo bibiliya ibintu nk'ivyo nyine ibintu byose bishashobora kuri ama telefone ndashiramwo urashaka kubiburamwo ariko bibiliya yo nayo kubera ko ngiye ahantu mba mfise ka bibiliya kanje nkunda gusoma yego kama no to inspiration dutandukanye sawa idea yo kuzanamo abakobwa nawe yaje gute gutangura kuzura kina n'abakobwa kuko bakobwa ndibuka watanga gukina tutababona tukumva ijwi gusa ku telefone so abakobwa rero kubazana ni juste gusa gukreya n'umukobwa w'umugenzi wumvise abishaka canke ni wabaronde canke byagenze gute bafite abakobwa nabajya mwumva mu majwi nabo baba bashaka kuboneka ariko je ko nari mfise content yanje nshaka ize itandukanye
sinashaka ko baboneka nyine kuko navuga ati koko ama content ni menshi turashaka create ama content menshi igihe kizogera namwe nze ndakora ama content bibe ngombwa ko muboneka yap niyo mpamvu nakunda kubakoresha ari amajwi gusa but ubu bamwe batangiye kuza baraboneka nkoze content bisaba ko aboneka bakaboneka. Okay. Yep. Sawa. Tugendere mu by'ubuzima bw'indyankuge. Ubuzima buracari indyankuge canke ubu ni sawa biriko biraza. Akanoti karaboneka. Je ndashima Imana kuri buri ntambwe ko nakera bukira indyankuge cyane narashima Imana. Je nshima Imana kuri buri ntambwe yose ngenda ndatera ariko buracari indyankuge. Buracari indyankuge. Buracari indyankuge. Buracari indyankuge ukeneye iki? Buracari indyankuge ku like wewe ndazi Isaac waje ngaha ni modoka je naje ngaha n'amaguru yana kubise na impamvu nashimye ko tuza gukorera hano hafi ni bwa buzima bw'indyankuge nyene sinde mu gusanga aho uri déplacement n'indyankuge nuko cyaba ngombwa rero ko tugira tuzana amaguru donc turabura cyane nyine ubuzima bwo kwirondeza rero ubuzima niko ndara Facebook yawe umenga irinjiza amafaranga Facebook yanje abayira bose bakunda kwibaza ko Facebook yanje iri monetize ariko hari ibintu bitaratungana neza kuri Facebook yanje kuko barerekana ama ads n'ibiki but ntiratangura kwinjiza amafaranga yarigeze no gutangura kwinjiza amafaranga après imisi miki yambona barayakuyeko ubuzima narinzi ko bugiye base gutora agahengwe none n'umuzungu arankoreyeko cyangwa it's okay gusa baca barandungikira ibintu banyereka ibikenewe mbona umenga hasabwa ibintu byinshi kwa ko urabona igihugu cyacu nikiri eligible kuri Facebook banyandikira ibintu bansaba ko mpindura ibintu byinshi cyane nivyo twako turagira ama process turabe ko bizokunda nivyakunda peut-être izobandanyiriha yap kubera iki wifocusinga cyane TikTok na Facebook yindi mihoro mengasi cyane kubera iki TikTok na Facebook nizo platform nabanje guhitamwo kuko nizo nabonye umenga zobanza gucuruza izina ubwo ni ifite icambere nashatse mbanze ndandaza izina ndondere izina kuko nushaka kuza dufate par exemple ugiye nko kuri za YouTube direct ukatangura gukorera ibintu ho biragoye kora ko YouTube si platform woshiraho ivyiyumviro vyawe mu kwandika ko nyene ubishaka ego woshiraho ifoto mugabo gusa kugira ibe update cyane biba ngombwa ko hari izindi mbuga uba warakreze gufasha gupromotinga iriya YouTube yawe niyo mpamvu nababantu usanga n'abaririmbye usanga bakoze bashizeko indirimbo nko kuri YouTube acagenda kuyigirira challenge acasanga publicité yayo iyo ndirimbo ayironderera mu yandi ma platforms rero nico cyampaye idea yo kubanza kwanza kubaka izindi mbuga bifonja ahandi hantu kuri Isaac TV turafise system tukunda gukora tubonye umunyempano cyo dufise tubonye umuntu afise talent ikomeye nka wewe tuba dushaka kumenya none akeneye kugira atera imbere kurumva nshaka kubora Mr tubane neza uno munsi 2024 amezi uku 2025 ari ubundi mu akiri wawe ninye no nshaka tubona ati yarateye imbere n'abagizemo uruhara ni Isaac TV abantu bacu ari baratubara muravye bavuga ati wow umuhuvuma twamusupportinga Imana ishimwe cyane mu diaspora y'abarundi baragiye barabitahura hawo gida barafashanya kuri diaspora z'ibindi bihugu nka Nigeria yateje imbere na diaspora yabo mu Rwanda bateje imbere na diaspora yabo uravye n'ibindi bihugu byose Tanzania bose yagiye diaspora nzo zagiye zirabafasha cyane bari kabanza mbanze shimire Sustain ari umuntu wambwiye twa Sustain yaguma guforsa mu ikiganiro Mr Indyankuge tubane neza Sustain by the way big up bro kijari hose Imana imwumvisha cyane abandanye basapota aragukunda sana Sustain arakwemera sana aba muri Amerika narabuka bigenza kuko urabona yamaze kugushiramwo pressure ati uyu mupete mu ikiganiro ni sacha abantu ngabo ni sawa n'ukuri aba diaspora barakunda ibikorwa byacu kandi natwe kabisa turari kugira ngo tubahe uravyaje ku ruturi rw'abantu bakurikirana ibintu byawe cyane nibihe bihugu bizi imbere cyane ibihugu rero bivana n'intuzenya nko kuri TikTok Nigeria iri hejuru cyane ni ibihugu bitari nko kuri TikTok usanga ari Nigeria iri hejuru gose abantu benshi cyane Nigeria gute kandi ukoresha Kirundi okay sometimes ndabona n'ivyongereza hari tongora n'icyongereza ariko ziya subtitles nshira ko zicyongereza ziratuma babikurikirana okay kandi aba followers benshi burya Nigeria iri hejuru followers Nigeria za Kenya South Africa Zambia barikanga ko ari umuntu wabo nivyo bihugu nyene usanga biri hejuru cyane za USA America nayo irimo za Arabia Saudite ngira nibajya bene bacu baba bariyo nabo nyene navyo nyene ni ibihugu biri hejuru
Burundi buri munsi cyane kuri TikTok mu bihugu binkurikirana kuri Facebook niho Burundi buri umengano bwa kabiri I think okay sawa ushaka iki rero Mr Tubane neza kuri 2025 tumubone yashigiza handi hantu tubwire nk'ibintu bitatu top 3 tijewe nivyo nkeneye bizotuma je Mr Tubane neza mutabona uyu jewe ndi aho narahinduye ubuzima nimwabi supportinga kuri ibi ibindi imana izobahezagira hama nanje mbandanye urabona je rero ikintu ufite umbajije ibintu nshaka ndatinya gusabiriza si question gusabiriza ni question gusupportinga hari umuntu abashaka gusupportinga nk'ubu par exemple gende ukaza activity ugitangura barambaje nushaka gusupportinga iki ko tubona witanga uduga umanuka ushaka iki finalement kugira ngo natwe wateye imbere ndafite nasabye subirisa yep ufite biri ego ndavyumva urabona jewe nkuko nakubwiye before nsanzwe ndi mu video editor biranoroshe nsanzwe ndi mu ufite kariyere ndimwo ndazi editing ndazi buri kimwe nko par exemple avaye ko bendanya par exemple sustain yariko turaba umwana bati reka ndayiganiro izaki yakoranye rero n'umuhungu wanje ndyohego agaca yumva ivyo ushaka ivyo arabishoboye basanga arakarushijemo so nuko mbo ndazi ku bintu bya editing ivyo byose ndavyikorera ariko ugaca usanga ibintu bikunda kutugora kenshi twebwe abanyempano ni ibintu vya basanga ndakene nka laptop ko kumfasha ku editing ibikorwa byanje ndakene nka kapareye ko kumfasha nyine gukora ama content menshi donc ubuntu nkubwo ni camera laptop kugira ngo ibintu bibe urabona hariho n'abantu ukukuntu nyene umuntu abafise izina ari akantu na posting nzajya navati kuba icyamamara ukenye umuyaga nibaza ko atakibazo nta kibazo sound kuba icyamamara ukenye navyo nyene ni njyankuye by the way ejo haheze naragiye gusenga ahantu hariya mukinanira ducomose turabura bisi n'abantu twari kumwe twari abanga ndabara bajama ntamaguru mufise tuhatera irege mpaka muri town je ndi umuntu nakunda gufekinga ubuzima tuhatera irege ahantu wacha turane neza uriko uratera irege ngo ukumva kantu fresh kikawusha nyine ukorosha ubuzima ndaje barakumenya baramenya kandi mba ntambaye nkuko baramenya hari abantu nyene bakurikirana cyane usanga bamenya umuntu nubwo mba ntambaye uku baramenya tuko turaza abajama turi kumwe n'abantu nk'ubu twogera muri town ariko kuva razamusagagura muri town sikure cyane nk'ubu twogera muri town tukaburana bisi no muri town bizakugenda gute turashika mu carama n'amaguru baba batoyane twabura bisi muri ville ntibishoboka ntibishoboka sawa tugende turagenda tugeze muri ville nawe nyene turayibura okay sawa ntibishoboka birashoboka narabaravye ndababwira ati ntibishoboka canke birashoboka mutama birashoboka we move turamovinga kuva town mpaka no mu carama n'amaguru we move harejo isikure nejo haheze so nuko rero nubwo buzima bwa challenge ariko nk'abantu bodu sponsoriza bakadutamwe nk'akantu kagatrans nuko ko bakamoto kajya kababiri akamoto canka kaduga ni sawa nubwo kakamoto kajya kababiri Isaac aragukene mu kiganiro moto chini ni direct sai imwe ndagushikiriye none nakaragukene mu kadiri runaka kandi agatoro ngaho niko nakugora cyane ko nikogora nakajya akamoto agatoro nikogorana cyane kajya akamoto kakizi ku miliyoni zingahe kajya karashika no muri town miliyoni 3 umenga sinzi nayo kagugwa no menye ibiciro no narakigeze okay sawa utuntu tworo iyo tubonetse rero usanga rero two turorosha ubuzima butuma umuntu atera imbere usanga uriko urakora akazi kawe ku mwanya nkajeho nka content ndabaha canke ivyo ntanga mpora mfata ko ntaratangura gukora kubera yuko sindaronka umwanya wo gukora Javre aho urafise mu mutwe wawe urafise izindi ide nyinshi utaragaragara je sindatangura gukora Isaac gukora ntibiratangura kubera yuko ndakora ngabifatanya n'ubundi buzima bwo kuronde ko ibi bintu ntegeza kubikora mpazi ntubikora n'inzara vuga bifatanya n'ubundi buzima gatoya ukarondeza ibintu byo gufungura niki hama wahaze ukacuza rero kuma content yawe urumva rero ujya mwanya uburi mu tundi tuntu usanga wataye umwanya mwinshi kwiyumvira kandi kuri content ushaka gutanga usanga nyene utari kurakora ama content ubaha content kuko abakunzi banje barankineka ama content menshi kandi nanje content mfise mu mutwe ni nyinshi gose creativity mfise ni wowe ubikrea wenyene wicara ukagira creative yego nije nandika nkagira gute tukagira je sound ko kuivuga ari sounding neza ukoresha iki iyo yose rero iba ari mitwe yo ayiti mitwe nyene
kugira nk'ijya sound ya bien telefone ukabimva ko ari telefone voilà phone ngamwe ari phone iki niki donc ni kwa kuna kubwira ati nsanzwe ndi mu video editor ndagerageza muri duke yamfise ngakoresha aga telefone niki ariko mba nashize aga telefone ngaho mu mfuko mugamwe ntimushobora kukabona akaruka kabika kaza gufata sound kandi kaza gufata sound nkaba nagashize nko ngaho mu mfuko ngakoresha aga sound hama jene meje kuvye ndiko ndeditinga nafata kaga sound gafise quality nziza kakaba ariko nyene kugira ngo uke ama stress vraiment bibira ka video kamwe ko gutwara nk'iminota ingahe video imwe minota cyangwa umunsi wose cyangwa karashaka kuntwara nk'amasaha nk'abiri cyangwa 3 mwanya wo kueditinga urana nakavido ko umunota umwe mugabo ndiko ndagakora karashaka kuntwara nk'amasaha 4 5 bako ifo sound ndayifatira ku ruhande iki nyine ugasanga nuko ariko ufise nk'aga kamera ufise na sound aga carte son bisha vyoroha ko donc bigirwa ko cyane mu usanga ndiko ndatanga ibikorwa byinshi cyane. Okay. Sawa sawa. Mr. Tubane neza ubuzima bw'ubustari nkuko wari wavuze ati buratera stress. Ariko kandi buranaryosha. Tubwire stress umaze gucamo reka nijya weje kutubwira mu kanya utubwire n'uburyohe umaze kubibonamo. Uryohe bwo kumenyekana. Ikintu umaze kubona rero kumenyekana ni vyiza cyane kuba bakuzi nka je urabona sinshobora guca ahantu nyine bamfate nabi kuri bafate uyu muntu at least batamuzi hari ibintu bimwe bigenda birorosha ryari sinzi umuntu yamamagaye muri Tanzania ngende kumufasha akantu ngiye ngeze ku mupaka utusanga nyene wewe uyu muntu turamuzi usanga nyine ibintu byawe biroroshe ibintu nk'ivyo bakakorohereza ntibakubaza ibintu byinshi cyane birenze so nubwo buzima nyene ariko kubukenye rero navyo bica bibinjyango gusa kumenyekana ni vyiza kubera ko hariho nyene ama challenge wo utohura nayo yo kugufata nabi sana ngiye bamaze kumenyekana. Okay. Sawa haro system nabonye ukora ama challenge y'indirimbo z'abastar ariko warabigabanje ocubiheba wagize ku ndirimbo gusimwe ya Big Fizz umengo urambabaza wachuhagarika kubera iki kuri kutabananye n'abandi ba star abandi ba artiste kumuba promoting indirimbo zabo ofete urabona mu Burundi nkuko nakubwiye turacakeneye mentalite yo kuri social media nabonye umenga n'abarundi ntibaramenya ivyari byo naba bakoresha ama social media abantu baba star ntibaramenya social media ikora gute kubera donc jewe mfashe energy yanje nkakora challenge y'umuririmbyi runaka mba nabishizemo inguvu zanya bati target kubara gupromotinga bugijya ndirimbo iyo donc ukoreye umuntu igikorwa hama bikaca biboneka umenga ntiyanabihaye agaciro na commentaire yuko ntunabone basi atriko yabihaye agaciro jewe Facebook yanje nshobora gushiraho video ikarabwa n'ibimba amajana 7 by'abantu nshobora gushiraho video kuri Facebook yanje ikarabwa n'ibimba amajana 4 n'ibimba amajana indirimbo yawe iri muri rya video nakoze urumva ko mba nagerageje iba yumviswe bujya n'abantu benshi kandi niyo nkoze muri subtitles ndashiramwo indirimbo runaka by nizina ryanye n'indirimbo mugasanga ubona ikoreye ntiyabihaye agaciro finalement ngira ngo ntibaramenya ivyo barimwo je ndavyihoza ureo nkora indirimbo petete zo umuntu yabinsavye akambwira ati rabo nkoreye iki cyangwa umuntu yaguhaye ivyunguka rabo ndabikora ariko ubu nsanyene no wabishizemo akariro gakeya abona akoreye narazi bakoreye kandi umuntu wenye petete nigeze kubona feedback yiwe ni Monia Flair nigeze kubakora indirimbo yabo na Fizo yiwe na Fizo narabonye at least feedback yiwe na commentaire yiwe nayibona ko bati wow uyabihaye agaciro hajya wabikora wonyene haya nabikora nyene mvuga ati reka ndabigishe system yo gupromotinga ufite nacase ndabugura amaso babone ko dufise bujya bushobozi bwo gupromotinga ikintu mu bundi buryo buri entertained somehow. Okay. Mbona nyene ntibabaye recognized neza abate okay ko batabibonye reka tumuving. Reka moving. Okay. Yep. Sawa. Uno musi rero abantu bamaze kumenya historique yawe bamaze kumenya ivyo ukeneye twamaze kumenya vyose. By the way niba wumva ikiganiro cyose wamaze kumenya Mr. Tubane neza ninde ashaka iki bigende gute ashaka gushikahe n'ivyo akeneye muri 2025 kugira azobe ahagaze neza nk'umuntu w'umugabo wanasho turabimwifurije cyo gusanga aba papa aba mama abadamu be abadada ba diaspora gutewe nibani bakuronde ado diaspora ngo babona ko mbarizwa mu buzima bw'injyango uje cyane aranatinya bato mu jamani injyango kandi batazi kuri romantique nta makuru mu by'inkundo urasara uraguha nta makuru bafise
Okay, tuje ku entertaininga rero gato. Guhereza igano cyacu. Gira kuna rero tubazo turi andeho rero ibintu byose twakoze twayaze byose ubuzima buri serious byose twabuhejeje. Reka rero tuje muri entertainment gato. Muri entertaining gato abantu baryoherwe. Burya Mr. Twari neza cyaka kumenya guyiwe mu badada. Uko ndadamize gute Mr. Twari neza. Abakobwa bameze gute? Abakobwa bameze gute wikundira. Reka duhere base mu vy'inyene bubatswe. Urakunda badabarebare bakurusha uburebure bagufi kuri wewe bavyibusha bafsingidi canke ama plan. Undusha uburebure we ngaho turamuvinze. Nigero uri muremure rero uca undusha uburebure yo bareha gute. Oya. Shaka kumenya rero guya mu badada. Guyu umukobwa rero je singira gu. Singira guyu umukobwa. Umukobwa usaje umukobwa ndamukundira mu mutwe hiwe. Mu mutwe hiwe uhamenya gute? Mu mutwe nyine ndashaka kuganiriza nkamenya ko uri mind yawe iri hasi. Hari video nigeze gukora iyo umukobwa wo mukinama n'umukobwa wo umukinanira. Iyo video yarabaye trend cyane. Ofise nako nari nkundanye n'abakobwa babiri. Umwe wo mukinama uwundi wo mukinanira. Nako ndagira kati rero ko je nishaka gukizwa rero ndashaka. Sishaka kubahiba ariko nshaka gusigara numwe. Reka ronda bereko kuno ndabigenza. Ndafata telefone ndatelefona wo mukinama. Wo mukinama Fara. Allo Fara ni sawe. Ewan nari mfise gahunda kugura ka brochette. Fara urakoze sheri wanje. Iki none tubigenze gute mfise duhera duke ariko nyene nshaka. Umbwire nyene mbega ka brochette kagugwa gute acha bigenze gwashambwira ati brochette ni 40. Ngo nyene 40 vyokwira. Nabati sheri wanje. Erega sinagutumye itako ry'inka navuze ka brochette. Cyangwa ufise gahunda yo kucuzana n'abagenzi bawe bose. 40 ka brochette. Oya ntawe rahabu kuri ambwira ati none rega ngo acambwira ngo rega je sishaka kurya inyama nk'uyikomba shaka nyene ndazihaye. Iyo nuwo mukinama. Cyabute okay sheri wanje nta kibazo reka ndarukunda bigenze ca ndakupa. Cirondera mukinanira. Ubuzima. Okay. Turamuvinza mukinanira. Tugiye mukinanira na telefone wo mukinanira. Ndamutelefone acarankupirako. Ufite ikiba content. Ndidoga uyara nankupiye ko sanga ariko aranamvanga uyohebera n'ubugesera. Aho nyene ntangiye kwidoga acarantelefone. Ijambo yambwiye ati sheri nanse kukononera amanite kwana nifise twinite nanse kwitaba nyene ndakumarira twinite twawe ati wow amanota ya mbere arayinje. Amanota ya mbere arayinjije. Cyanavuye ati okay byiza cyane so sheri wanje gahunda nanifise gahunda yo kukugurira ka brochette kora yuko urabona ndagukunda kandi mba nifuza nyene kumererwa neza ubona gute cyabiti no sheri wanje nta gahunda nta mpamvu yo konona amafaranga yawe turi brochette niki oya tuzobikora amafaranga niyaboneka tuhagaze neza aya mafaranga arabikindu yakoza ariko nimba ushaka kungurira ka brochette bumera donc nashatse kwerekana umukobwa afitiye impuhwe umuhungu bakundana uzira ko mukinanira niba afise impubere oya navyisuko kinanira na kinama abakobwa mukinanira ndabazi ariko nashatse ngire nyene kinanira na kinama kugira nyene ndonke nizo commentaires za kinanira na kinama yari attention nari ngene kubona nyene zo attention zabo nyene kuntu byoca bigenda guharira kuri kinanira na kinama ivyo nyene nari ndabikeneye muri comment section. Okay yari politique gusa ya content nariko ndakora. Okay zaza so gusa nashaka wewe nshaka kwerekana mindset gusa zitandukanye z'abantu. Video hera mvuga ati nubwo mu kinama ariho hari ngiti we move ama system wigisha n'abahungu ati ushaka gutora umukobwa kubereka umuhungu ati uraraba umuntu basatirisa gufitiye mu ari umukobwa mukunda ugasanga nta nimu agufitiye go vrem. Okay so Mr. Twari neza muzima busanzwe ashavura gute cyangwa aryoherwa gute shatumenye yawashavuye umeze gute waryohewe umeze gute gushavura rero ibintu byo gushavura je narabihevye kubera yuko nakuze n'ubundi shavuye nakuze nyene mu buzima isi nta gitwengeje nyereka oya gushavura kabisa wapi ufite gushavura byarataye igihe ubuzima tugezemwo ico ukunze ukajana naco ico udakunze ukamuvinga. Uramaze kubazwa mu rukundo Mr. Twari neza kabazwa mu rukundo si cyane gusa byarigeze kumbako gusa si cyane nyene byandi byahatari byakubaye go gute ariko aho nene ukundana n'umukobwa ndene ugasanga ukazinduka yakubesha oya oya kweri ni ukundana n'umukobwa ndene mu nyuma ngo usanga arakubesha ibintu nk'ivyo nyene biraba nyene ni ubuzima busanzwe. Okay wewe uramaze kubabaza abakobwa
umaze kuba gukomeretsa umukobwa mubabaza nyine je rero buriya nta n'aba ex ngira nta n'aba ex bara donc nimba bahari ngira ntibashika batatu ntaco kazima bahari ego ofete je n'abakobwa twakundanye n'ubu babajije nkuko gose twamenyanye twabanye muri ubwo buzima je sinabyita gukunda abakobwa twabanye muri ubwo buzima umubajije ati none wowe ujya muje bamwapfuye iki ujya ntiyoronka nica gusubiza cyangwa umunsi umwe nzoze mu kiganiro ndi kumwe n'umu ex wanje umubaza ati uyu muntu mwapfuye iki neza ntiyoronka nica gusubiza niko akuri nyene ubuzima bubi njyankuge nyene ugasanga nyene ibintu ntibiko biramacinga hari umukobwa we nigeze kubaza ati none wowe mu bisanzwe kuko je abantu bose twabana muri abo ntibashika menga ni babiri ahubwo nako nuvuga batatu ni benshi ni babiri nazi none wowe musanzwe normal twapfuye iki kugira ngo nyene bihagarike twapfuye iki ngo nanje sinzi ico twapfuye yo Chanabaza none nkuba abagenzi bawe iyo bakwaje ati none wowe uriya mujama mwapfuye uyishura gute ati nanje ndavuga ati ntavyonzi nyine ubuje hajya twapfuye iki nyene donc usanga nyene kwa kunye n'ubuzima bw'injyango nje bikaba ngombwa nyene separation kwa ikiru hari nukundi kuntu jewe ngira ngo ni faiblesse yanje ntakunda kwitaho ivy'urukundo cyane iyo turi nyene muri ibi bintu sindavyitaho sindavyitwararika cyane rero umukobwa akabona umenga sindamukunda sindiko ndabikurikirana akagerageza no kugendana n'abandi batipe anabapostinga cyane kugira ngo arabe peut-être ko shora gukomanta niki nakabona umenga nta nico bimbi donc umukobwa akaca yibaza ngo sindamukunda okeje ndanamukunda ahubwo ni jewe ntazi nyene gukomeza ibintu kwa ntuzi kubikomeza donc bikaca birangira wa mukobwa yigira inama wonyene yo kukureka kubera yibajije kutamukunda ariko niko kaherereka kunda kuba nivyo umenga ni vyiza rimwe rimwe yeri byiza kurumva abakobwa burya umuti twabonye kwigira umenga ntubakunda kandi bakunda sinabakobwa gusa burya no kuba kwisi ni kwirengagiza isi kwereka kugira ngo nisi niko yubatswe kugira ngo ubuzima bugende neza burya ubwirizwa kwerekana isi ko ivyirikira kwereka atari byo uri kurabona mugabo kugira bikunde kandi nivyo vraiment ukurikiranye ivy'isi kwereka ukacishaka wakitinga uko ivy'isi kwereka nukuri batogusanga kwa Rojante imisi miki yatwogusanga kwa Rojante kwiyahura muto kwiyahura ikintu kizimvye wahawe n'umukobwa cyari gikintu kitaboneza ikintu kizimvye wahawe n'umukobwa nka kado nahawe n'umukobwa kizimvye cyari giki muri abo babiri mvuze muri abo ex babiri oya jewe kwanza bwa mbere nkundanye n'umuko nkundanye n'abakobwa wasanga nyine bamudukado dutandukanye bangura utuntu dutandukanye nta nakamwe wibuka n'ubu gifise wanashiye bafite je umukobwa dukundanye wasanga nyine ari umuntu akunda kungura uduhuzu utuntu nyene duto utuntu nk'utwo so nta abwa gift peut-être no banarahawe nazihabwa n'abantu tutakundana biza abantu nahanura abantu bampanuza ko hari igihe nkunda kuronka abantu banyandikira b'abakobwa bampanuza mu tuntu twabo mu bintu byabo bambwira ati je ibintu bimeze uko ivyo rero byari vyakera naba misatu bane neza nakunda nyine kuronka amatemonyage y'abakobwa cyane abakobwa barakunda kungirira ikizere bambwira ivyabo nkabereka ukuntu babigenza okay abo rero nibo bagira ikintu wahaye umukobwa kizimvye wibuka nta na kimwe ndabaye ibyo nafise ari kuri ingumi yo nuhonga kwe oya ko ingumi je nta na kimwe ndaho umukobwa cyane umukobwa yavuga ngo naramuhaye kintu naze ngaha kuri kamera bivugireho nta numwe ariko navyo si vyiza nenda bahe ibyo ntafise rego umuntu atanga icyo afise ukabaha kuvyo ufise gute none ntavyo mfise ivyo no bahafise ntavyo mfise okay naco ndabaha pe okay sawa narabaha umutima wanje narabaha umutima wanje ndabaha urukundo Mr. Tubane neza urumva ko wabaye East Africa cyane warabaye mu Burundi warabaye muri Kenya mu Uganda naho dawe tutaze naho ba ex ariko uramaze kubona ingeso abakobwa bo muri staff kugira duheze neza iganiro cyacu cyangwa dugihereze ko shaka utubwire kuko urumva warabaye mu bihugu bitandukanye mu Burundi Kenya Uganda sinzi nko mu East Africa yose
tutakuye muri Kongo peut-être naho muri Kongo sinzi ko bashira musi na Kongo warahaciye sawa Burundi Kongo Rwanda Tanzania Kenya Uganda Malawi na Malawi Sudan okay Sudan abakobwa batandukaniye he mu vy'inkundo tugira ingeso bafise usanga zitangaje ugereranyije n'ibihugu barimwo uko bimeze. Isaac, that's a very nice question. Ofete abakobwa bahandi ahubwo ngira ntandukanye abakobwa bo mu Burundi n'ibindi bihugu okay kugira bizorohe kubera yuko hariho ukuntu abakobwa mu bindi bihugu bo baramaze gutahura canke hari ikintu bamaze kwiremamwo yuko urukundo canke abahungu ico babaronderako ari kimwe sex ego rero urukundo rero barugize business ni kuvuga umukobwa ariko sindiko ndabwira n'abarundi bacu babigire business oya sico shaka kuvuga tuko turerekana itandukanye bo bari eleve barabonye yuko abahungu babahenda cyane bace hari ikintu nabonye umenga bishinge bavuga ati okay ko baduhenda reka natwe twemere baduhende ariko natwe tubajye amafaranga okay target donc ni kujyana uranja nanje nkakujya ntaco donc yego baduhende nivyo ni kuvuga n'umukobwa wo hanze umuhemukiye ntaco bimubwiye kubera ko muba mukundanye abizi neza mu Burundi niho hakiri ya mico yo kurizwa n'urukundo ko nayo yagukunze yo bashikanje nimwuguruka amaso abandi bageze ku rundi rwego ahandi imitima muzoyitwarira mu busaho ndakurayi Burundi sindababwiye ngo mugende mube bashikanje bo mu Burundi mwebwe mukomeze imico n'akaranga mwitsimbataze gose ego yo gumurizwa n'inkundo nta simbataze imico n'akaranga bashikacu baracarizwa n'urukundo ariko abandi bo muri ivyo bihugu bindi two turavuga Africa business uvuga ati ngaje nakazi muravugana none dukore arakubwira none dukore ufise gute ufisa ngaha seka tuje muri business ni buryo muri direct bari yakiriye mu Burundi niho hakiri twatuntu two sha imitima muzoyitwarira mu dusa so swate ni inzira zibiri ukore business cyangwa ukizwe tuvuga ati jewe ndihebeye ndabihevye ariko ni wishinga urukundo ruzona kwica azoguhemukira n'ugesera bwa duka okay ariho vidumenga nabonye sinzi ariko hande umudadara ariko aravuga ati abakobwa kirazira yuko murongorwa mutarajyamana n'umuhungu mukundana kugira urabe yuko ahagaze neza ko ari muzima ko akomeye kugira ari mwashika mu rugo ntibizobagore nizobira urudubi aba mwisange vyarapararanganye shaka kumva ico Mr Tubane neza opinion yawe akantu rero ko kuryamana n'injyankuje kubera urabona abahungu ntitukimenya donc sinabahungu gusa n'abakobwa ntitukimenya uri seriye ninde muri ibi bintu ni kuvuga ni ibintu vy'imibare n'amakalkire umwe bari kariya ndakuje ariko ako kageso nubwo navuze ngo mu Burundi niki hariho abantu bamaze kuba update ngo baratembereye barabona ibindi bihugu barakobwa ngabo ndi bamaze kuba update bamwe muri bo bamaze kuba update baragenze barabonye ariko akantu ko kuryamana donc mutarabana ufite kuryamana bijya ba selo jewe ukunda vyumva bene data ba Kristo nimwibaza ko naguye ndashara mu Kristo ariko burya isezerano ry'abakundana rya mbere nibijye bavugana ubuzima bwarabaye njyankuje ku buryo umuntu arashobora gukorana mariage ataranabikora ivyo byose but après 2 mois 5 mois quoi divorce zikaza kandi yarakoze mariage yari ihanganye yaragize yaranihanga yavuga ati okay tuzobikora naco nitwabana harandi bakavuga ati oya bidaciye mu rusengero ntigikunda bakanagenda bakanahezagirwa Imana ikaba ewana bavuga bakanabasomera ajyamavese bavuga ati ngo iki Imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya nyuma y'ukwezi kumwe divorce none nimba Imana yari yarafatanije ivyo bintu ko Imana ikifatanije atawogitandukanya
bitandukanye bigenze gute ivyo byose ndabishize hamwe nza gusanga bugisezerano nyamukuru by'abakundana ni giwabo ku giti cyabo ni kuva nimba ari uguhendana nibo bahendana ku giti cyabo nta hantu na hamwe bihuriye ngo ni ivy'Imana ngo nivyo kuja gusezerana twandikwe muri commune nta hantu na hamwe bihuriye isinyatire numva ngo barayisinyura neza tap divorce ikahaba bakagenda imbere y'Imana bagakora ivyo bagakora bakabasengera ngo Imana irabafatanije nta uzotandukanywa n'uwundi après 5 mois bagatanduka babantu nyene basezerana imbere y'Imana eske dufate ko Imana bayibeshe katari yo hari ibintu bica bicanganaho hari n'ucubona n'ubwa buzima bw'injyankuge so ivyo jewe rero nobwira abantu bakundana ni babeseriye ku giti cyabo donc isezerano bo bafunditse ku giti cyabo bagemange kuko ni Imana buri yo mwijuru yaduhaye shwa yaduhaye kuganza Imana yaremye umuntu ikimuha kuganza uko kuganza rero Imana nta kintu na kimwe tuzoyishinja ngo mana ngo hari ikintu ngo Imana burya yaduhaye byose nta na kimwe tuyishuza nahandi nibuga Imana idufitiye yaduhaye byose amahitamo irayaha twebwe kumbe rero ni iki nisezerano rero ry'umuntu ku giti ciwe wowe n'uwo musheri wawe ni musezerana ibintu byanyu kandi muba rimwe muzona biherekeza muzoherekeza iryo sezerano kandi mube clear nimwe mufise nimba mushaka kugira business mukora business nimba ari business rero muje muri business muvyunguka mwunguke umwe ati aya no ebana nzokujya nanje umpe ivyo nshaka ndakurondera donc mubivugane nimba ari gukundana ubuhizira herezo ebana iryo sezerano ryane muri shinge mwebwe mwenyene birashoboka okay sawa nice kabisa mwabyumvise byinshi twayaze umwanya munini ariko ntacyo bitwaye Mr Tubane neza n'iwacu n'uyu munsi ntwamukenera tuzomuvugisha nukunda like nukunda ama polemique kuri social media why kubera polemique nukunda like ama stories like Mr Tubane neza yashwaje na kanaka yakoze niki ama showbiz bas nivyo nashize okay byanyu byo guhangika muramona kenshi ku ma social media hagize n'umuntu akwataka hawuzi mu promoting jewe nuko ofete jewe social media ndayitahura ku rugezo rwo hejuru cyane jewe n'umuntu ambwiye nabi ariko aramvuga nabi ngerageza gutahura muri way esprit ya bikoranye kwiranye ndabimufashe ngo niba yabikoza arondera followers canda gusharinga ibikorwa cyawe bagu following nuko biba bimeze ati mu following aho ni mu following kugira ngo bigende neza ofete jewe social media ndazitahura ku rwego runini gose okay niyo umuntu agerageje kubishiramwe inzigo nkabibona ko ari inzigo yabishizemo simvuga nca nihorera nyene ndamureka okay urashobora kumubona automatically ati yego hari umuntu yashaka gukora inkino kameme yashizemo inzigo canda cihoza burya rero silence burya irakomeye cyane irafise ikintu ikonta cyane kuruta kuvuga ntibazoguhana kubera ko wahoze bazoguhana kubera ko wavuze neza cyane okay merci bien Mr Tubane neza tuzokubona ma stand up comedy bizoshika tukubona ma stand up comedy kwa performinga ku mashow akomakobe nibatwizere comedy n'ibindi byinshi nibatwizere cyane kabisa turahari reka twizere ko tuzombona kwa twengana mutima muri noci birashobora gukunda canke n'andi manuze ya ma spectacle canke naho kazotegura spectacle ziwawe canke nanje ubwanje ubuzima nibwareka kubinjyankuge niba dusponsorize amashirahamwe araba ukuntu abigenza baguha amadiri muwe wari kuba wamaze kuba nk'brand ambassador w'iki company kira kibanki barakubona nafise ama views menshi ni muraba ko mubigenza barakubona turafise abantu turaba bari muri Banco Bu turafise abantu turaba bari muri KCB Bank za Igabana namba ikoti katisa bakashabibaza ngo sindi seriye bakashabibaza ko yani bakibagira yuko uziri icongereza indimi zose ngaho ziraduga business zanyu nimwashaka ko ndazipromotinga mu gifaransa nzozipromotinga mu gifaransa nimwashaka ko ndazipromotinga mu congereza nzozipromotinga mu congereza nimwashaka ko ndazipromotinga mu giswahili nzozipromotinga mu giswahili nimero ya telefone basi tuheze ngaho nimero ya telefone ni 61 185 875 mukiro nimero ya telefone 61 18 58 25 mu congereza 61 61 za 85 oya ubeze zakunda kubincanga nimero zanje mucongereza okay binyanku 61 185
825. Okay, urakoze. Mr. Twaneza ndakushimire. Thank you so much. Twayaze neza hamandi bazabenshi bagize ibyo bize muri kino ganiro. Of course, cyari so funny, ariko kandi cyari kirimwe n'inyigisho nyinshi. N'ikindi gihe twakenera tuzokuronke bro. Asante sana. Big up sana. Ebana Jenny Twaza Classic ni Isaac TV, gira subscribe, like na share. Stories banda abiganiro birabaranja biza. Drizzy ari kuri kamera. Bye bye, ciao ciao. Isaac TV. Oh.